Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Shalom, shalom bavukanye mwese muri Kristo Yesu mudukurikirana mu kiganiro Saveur Divine. Dushimiye Imana Data twese wo mu ijuru yo yaturinze ikatugwanirira intambara zagaragaye n'izitagaragaye. Turashimiye Imana kubona tugihumeka impwemu z'abazima. Imana yabanye natwe, Imana yatubaye hafi, iragahora ku ngoma, yubahwe, ipfukamirwe kandi ishigwe hejuru. Tugiye kuraba ijambo ry'Imana duhagararako uno munsi mw'ikete rya mbere ryanditswe na Yohana igice ca 3, dusome umurongo wa 18. Haravuga ngo, bana bato nidukundane mu majambo canke ku rurimi, ariko dukundane mu vyo dukora no mu kuri. Amen. Uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samweli. Tuvugane ku ijambo rivuga ngo urukundo dukundana rugaragazwe n'ibikorwa. Urukundo dukundana rugaragazwe n'ibikorwa. Imana ishimwe ko yonyene n'urukundo kandi yatugaragarije urukundo. Urukundo Imana mu kurugaragaza, mu kurutugaragariza, nuko yatanze umwana wayo w'ikinege, Kristo Yesu, umwana w'Imana nzima. Iramutanga ku bwacu, uwotigeze kumenya icyaha. Imana iremera yuko ahinduka umunyabyaha kuko yabitwambuye akabyiyambika, maze akatwambika ukugororoka. Imana ishimwe cyane. Urwo rukundo Imana yararutugaragarije. Urukundo Imana yadukunze si urukundo rwaheze mu majambo gusa, ariko no mu buryo bugaragara. Urwo rukundo twararubonye, twararukozeko, turi muri rwo. Nuko Yesu Kristo umwami wacu yemeye wenyine akaza akitanga aho twari gupfa, maze we agapfa. Aho haleluya, agafata ikibanza twari kujamwo, akaba ari wowe akijamwo, maze akadushira aho tutari tubereye. Ubwo n'urukundo rw'Imana rwatugaragariye kuko Yesu yemeye gutanga ubugingo bwiwe ku bwacu. Yohana rero arandika irikete ryiwe aravuga ati, bana bato ntidukundane mu majambo canke ku rurimi, ariko dukundane mu vyo dukora no mu kuri. Biraryoshe cyane umuntu kugira abamukunda. Mbere umuntu agukunda akabikubwira biraryoshe, biranezereza umutima, birahumuriza
umutima. Ariko iyo umuntu agukunda canke ankunda, iyo umuntu agukunze canke ankunze, bikagaragazwa n'ibikorwa ankorera, biranezereza umutima cyane, birahumuriza umutima cyane, biraremesha umutima cyane, gusumbya yuko biba mu majambo gusa ntibigaragazwe n'ibikorwa. Imana ishimwe cyane kandi idufashe. Ibikorwa ubwavyo biravuga cyane gusumbya amajambo tubwirana. Haruguru ku murongo wa 17 Yohana yanditse avuga ngo ariko ufise ibintu vyo mw'isi akabona uwundi mwene data akenye, akazitira imbabazi ziwe kuri uwo, mbega gukunda Imana koguma muri we gute? Imana idufashe cyane. Mwene data uri kuranyumviriza, ntuzibire ukugira neza kwawe. Ubona mwene data umuvukanye hari icyo akenye, nawe ibyo akenye urabifise, mugabanirize, kuko bizogaragaza yuko ukunda Imana. Niwazibira imbabazi zawe kuri uwo mwene data, birashoboka arabuze icyo yambara, nawe ntumwambike. Ufise n'imyambaro myinshi twokwita y'umurengera, ndakwinginga mwene data, reka kuzibira imbabazi zawe kuri we. Uwo ni uwo kugirirwa neza, ni uwo gutabagwa. Imana ishimwe cyane. Garagaza yuko watahuye urukundo rw'Imana. Urwo rukundo rw'Imana ruzogusunikira kurugaragariza mwene data ari mu bihe by'uko yobona yuko hari abamwiyumvira ko, hari abamukunda, ari mu bihe by'uko yobona yuko atahebwe. Imana ishimwe cyane yuko atari gicibwa. Imana ishimwe cyane kuko ni Imana igihe cyarageze itugaragariza urukundo rwayo, iduha umwana wayo w'ikinege, Yesu umwami wacu nyaguhora ku ngoma. Yemera gupfa rubi ku bwacu kugira ngo turonke ubugingo, tuburonke kandi busagutse. Imana ishimwe cyane kandi idufashe. Nimba wewe urafise ibyo ufungura, gabaniriza mwene data, nibyo bizogaragaza kugukunda Imana muri wewe kukubamwo. Imana ishimwe cyane. Kubwira umuntu kumukunda ni byiza, ariko iyo ubigaragaje mu bikorwa naho bigira inguvu nyinshi cyane, bigira inkomezi nyinshi, bizana imbaraga nyinshi cyane. Dufasha karorero, wofata ugatera ibiti by'ivyamwa, dufata umucungwa canke igiti civuka. Ico giti ico gikeneye ko cyane sari y'amababi yonyene gusa. Amababi aragaragaza ubuzima bwacu, amashugwe aragaragaza ubuzima bwacu, ariko kiriya giti ico uciteze ko ni ivyamwa mu buryo bugaragara, ni ivyamwa uzocamurako. Ndakubwira nk'umukristo, ikintu n'Imana ikwitezeko, ikintu mwene so akwitezeko, ikintu bene data bakwitezeko ni ivyamwa wama, n'ingeso zacu nziza. Garagariza urukundo mwene so. Imana ishimwe cyane. Iyo dukunze bene data ni ikimenyetso kigaragaza yuko dukunda Imana. Yohana yaranditse kandi mu gice ca 4 muri nokete ya mbere, yanditse ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'9, arandika ngo abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yavyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nico casuruye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe.
Imana ishimwe cyane. Imana yaragaragaje urukundo rwayo mu kuturungikira Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege. Reka ndakubwire, nta kintu c'igihombo kirimo, ntacu utakaza mu gihe ubaye igikoresho kugira ngo uwundi nawe atere imbere, kugira ngo uwundi nawe atabagwe, kugira ngo uwundi yambare, kugira ngo uwundi afungure. Imana ishimwe cyane. Kandi ndakubwira aka kantu, iyo Imana ibonye umutima wugurutse ushobora kwiyumvira ku bandi, Imana ikoresha umwene uwo mutima kugira ngo abo bandi nabo bakire, abo bandi batabagwe, abo bandi baruhuke, abo bandi banezegwe. Ndakwinginze mwene data, kugira ngo ntuzibire imbabazi zawe kuri mwene data, kugira ngo Imana ikugire igikoresho cayo, Imana ikugire inzira icamwo kugira ngo abandi banezegwe, abandi bagirirwe neza, kandi ivyo bikorwa vyiza uzoba wakoranye urukundo. Imana ishimwe cyane. Bizogaragara, bizoguherekeza n'imbere y'Imana, bizovuga, uzobironkera impera, uzobironkera ingororano, uzobironkera igitsibo, uzobironkera ubugingo budashira. Yesu aduhezagire, Yesu atugirire neza. Reka kuzibira urukundo ukunda mwene data mu buryo bugaragara, urwo rukundo rugaragazwe n'ibikorwa. Imana idufashe twese, kandi Imana idushoboze kugira ngo dukundane mu buryo bugaragara. Shalom shalom.